have this. Nimba mwibuka ibyo twize high school canke hehe, muribuka twiga abscisse ya x na y. Murabe hano, just look here. Hano dufite iki? So ni ukuvuga iki? Candlestick izama ifita bino bice bitatu. It's so you see here, this is the wick. Open. So you see this candle here. This is what represents our action. You can't buy and you can't sell without having this. You can buy, but you need this and you also need this. Uzakenera time, ongera ukenere na price. You see the time of the day or the day of the week, even the month of the year. Kugira ngo uzashobora kumenya what you are really doing. Like here. Ni ukuvuga iki? Candlestick igira movement, it has gone like this. You see? Let me put it here. It opens like here. When it opens, it goes down. After going down, it will do what? It will pump. It will go up like this and make the high, and then do what? Then cross. This like this. So what we learn, icyo tuzakwiga nimba iyi candlestick ari ya daily. Suppose this candlestick, iyi candlestick ni ya daily. Umunsi watanguriye hano, you see, igihe umunsi watanguriye hano, iyi candlestick y'umunsi izamanza imanuke. Turacyari muri ya masaha ya mbere y'umunsi, nimara kumanuka izazamuka. This is I forgot to mention this one here. This is the body. So ni ukuvuga icyo tuzashaka nimba iyi candlestick ari ya daily, icyo tuzakwiga ni uko tuzagerageza kurondera how we can take our entry into this level, just here, into this level.
ni ukuvuga iki igihe cyose uzaba uriko ura trading whatever you are doing whatever you are trading umenye ko ushaka kuzorondera order zawe ukazironderera muri price ata muntu ategekanya ko haba ariho umuntu yakwinjirira canke yafatira position. Ni kuvuga tuzagerageza uburyo bwose twige kugeraho uwo ari we wese yashobora kugira ante ashobora gufata this is so ni ukuvuga iyi candlestick ari iya daily ni ukuvuga kuva dufate candlestick yabaye open saa sita z'ijoro kuva saa sita z'ijoro yamanutse gatoya iragera hano like just here igeze hano irasubira duga hejuru iragira iramanuka imanutse iramanuka kandi and then made the low. So what we need to know where do the candlestick do its reversal. Ni hehe candlestick ikorera reversal? Ni hehe price igarukira? At which level? Ibishaka iki? Hano. We learn deeply these 2 points here. Izi hano. Kongere twige hano. Time. Ibisigaye tuzagira hamwe bazoba barakomeje urugendo natwe tuzarabira hamwe nivyo tuzarabira hamwe nababwiye yuko ikintu cyose tuzakora ku bintu narungitse muri abantu muzi ko mwamaze gushika muri second group ndiko mvuga ko nafite notion uri mu debita ibintu ntanizo uri kuratahura ndabizi mana yanjye ndabizi ntavyo uri kuratahura but just look at them ubirabe and then nugenda muri chat urabe ijya candlestick tuzabana twiga tuzabibona byinshi tubone ibintu so niyo mpamvu mumenya ko basic is deep hard. Basic is deep and it's hard, but you will be able to learn it to the easiest way. Byo bubangutse kandi butahuritse tuzogirane ushobora tahura. Ni kuvuga iki? Hari ikintu iyo bavuze sections uvuga ngo ni ntabwo aba ari ibintu gihuruduka cyo giturumbuka ibintu umuntu yagenda agapfa kuvuga ngo cyangwa ni section y'Ubujumbura tukaba ni section y'Ubujumbura section ya Muramvya ni ukuvuga hari amasaha agera abanyamuranga udandazo kanaka cyangwa akagera amasaha kanaka akagera abanyabujumbura bagatanga gukora urudandazo kanaka. Ni ukuvuga iki? Uvuga ko hariho amasaha ayo masaha ageze market iba tight igira movement ndende. Icyo dutegerezwa kumenya ayo masaha ni ayahe ikoze movement kubera iki ko kwitega iki muri ino movement. Ese iyi movement ni y'ukuri? Ese ibi bintu
so ni ukuvuga mw'icyo gihe mw'icyo gihe uzabona ukuntu market ihita isubira inyuma cyangwa ikabandanya bivanye naho yari igeze. So kugera hano umuntu afite ikibazo abaza. Ndibaza sorry gato sorry ndashobora kuba hari ikintu nibagiye kwidondora but it doesn't matter, but what you need, you don't need to know my identity or whatever, but what you can know is to know what I'm telling you. What I'm telling you is very important to know than my name. So kwizina nitwa Fridole. Nitwa Fridole, ndi Murundi, ndi muri Kenya, maze I've been in Forex like 4 years. The ICT concept. Then ibisigaye nabyo tuzagenda tubiganira. Mama ufite ikibazo abaze, ufite ikibazo abaze, tugiye kuganira. Hello. Yes, you are welcome. Hello. Yeah, welcome. Ikibazo mbaza ahubwo nugushima first. Geza aho ugeze guhera aho wahereye naho ushitse. As you said, it's an introduction, kandi most of us maybe, I'm speaking personally, it's basics. Open, close, high, low, your candlestick. So nibaza most of us we know it. So later, it's a pleasure to get this introduction. Maybe we're looking forward to get more skills from you. Thank you. Yeah, you're welcome. Halo. Yes. Ibwa mbere reka tufate kano kanya tubashimira nk'uko ubundi ahejeje kubikora kubona igikorwa c'ubwitange. Hanyuma jewe ikibazo nagize nakigize twari tugeze kuri weeks. Yeah. Aho twavuze ko ifise parti zitatu. Yeah. Nashaka muse n'abamfasha munsubiremo kubera numvise umenga imwe gusa ariyo manipulation. Sinzi ko izindi mwamfasha mukazinsubirira. So yeah. Nukuvuga iki hano bavuze weeks, murazi indwi igira iki? Indwi ifita imisi. Nukuvuga zijya high cyangwa zijya low zagiye ziba created hagati mu ndwi, market izogaruka izirondera. This is about time. It's about time. Cyo gituma navuze nti ariho hano abariho Monday, nza Monday,
hariho za Tuesday. Ni ukuvuga iki? Kuvuga ko iyo minsi ni minsi itanu ifita amalaw yabaye created within those days. Laws so ni ukuvuga muri iki gihe, mw'icyo gihe hagati mw'izo ndwi hari iminsi market izokorera kuri reversal, hariho n'iminsi market izaguma iri muri consolidation, hariho iminsi market izozamuka. Kuvuga iyo yose ni about time. So icyo no gusaba ni uko wogenda buke buke ibintu tuzobirabira hamwe, tuzobibona, tubone ikiba kibinyegeje inyuma, ikibituma, hama uzaheza utahure umenye ibyo ari byo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ya karibu cyane bro. Ubundi afite ikibazo arababaza. This section, so hari umuntu yavuze ati mwese murabizi ibintu bya open, but hamwe ndakubagije ndibaze yari yakono mutora. So umuntu yashikirije avuga ati ngo twese turazi ibintu bya open na igihe no kubaza unyereke umbwire amasaha candlestick yugururira, umbwire n'amasaha candlestick ishobora gukorera ko low, ayo ushaka kumbwira. Iyi week ya hano, this week represent what? It represent what we call manipulation. This is manipulation, and this is distribution, and after distribution, the market do what? It has been, this is deep. Urabibona nyene, urabona ni candlestick, but igihe udatahura candlestick na trading ntaco wakora. Igihe udatahura candlestick na trading ntaco wakora. So you need to understand candlestick first. Ntabwo tuzokwiga ama bullish engulfing, ntabwo tuzokwiga ama iki. Ibi vyonyene birakwiye. Nya open, close, low, body na weak. Only those are enough to know what candlestick is telling you. This will give you all the whole story. Bizaguha ico ushaka cyose kuri price. Candlestick ifita information zose zikwiye, ni candlestick imwe canke zibiri. Izo duteranije ibyo zatubwiye. You can see though, you can see something, you can see the difference, you can spot even at your eyes. N'amaso yawe utahura wabibona, ukabona ko bure hari ikintu iyi candlestick iri kwiravuga, hari ikintu kigiye kuba. That's how it is. So ndabasaba ko nabivuze ku bantu bariko binjira ari bashasha. Ibintu muzi ko mwize muze muvyibagire, sikuvuga muvyibagire completely, mubishire apart kwanza, mugire mutore information.
total information, and then whether you come to reuse or to add on what you already know, ubyongereko mugabo wamaze gufata umwanya kugira uti bino ndabyige ndabiha ikibanza and then just here and then we'll see what to remake. Yes, hello again. Yeah. Mbega ni igihe cyose candlestick iba ifise weeks up na low na how do we call it? Week yo hasi niyo hejuru. So ni ukuvuga igihe candlestick ishobora let me show you something here. So ni ukuvuga ubwa mbere so icyo womenya candlestick kenshi uzobona candlestick zimeze uko. Rero candlestick izaba ifite akawiki gatoya with narrow body, ikagira na wiki ndende amaja hejuru, and then izagira narrow body na wiki hejuru ndende kandi n'iyindi ndende hasi, n'iyindi uzasanga ari body plus wiki ndende itagira wiki yo hasi. Ahanini zino candlestick zitatu izi nizo muzagenda mubona muri price. Si ngombwa ngo candlestick imyese ngo yamifite, so ni ukuvuga iki, nimba yayibuze this week, it means that there has not been manipulation. If it has not been manipulation, it means that it will be manipulated.
ako kantu murakumva ni ukuvuga nimba atamanipulation abaye kw'iyo candlestick bisigura ko this candle is liquidity, it will get manipulated. Ni ukuvuga market will come down for this go up. So it means that here hano hasi nimba candlestick itagira manipulation, the manipulation will be created, the manipulation will be done to that same candle. So ubundi afite ikibazo abazi ndibaza watahuye. Ego natahuye cyane, thank you. Nibaza ko tuzotahura cyane zerekeye accumulation, manipulation, distribution later. Yeah. So nizo mu section zo hanyuma. Then tuzabibona. So undi umuntu afite ikibazo abaze, because we are going to close tuzavugana the next day that we will have another meeting. I will also post some kind of some videos there into the group channel. We'll continue learning tuzavuga byinshi, but tunabasaba kukurikira, and then things will be easy for her. Start enjoying the price and doing your own analysis to the point that you understand. Sorry. Yeah. I would like to ask you, it's like the demand after closing mwotugira nka conclusion nka resume muri make ibyo tubonye kugira bitugumemo. Murakoze. Thanks. So Hakwin, ngo wishire iki kibazo mani. Hakwin urahari cyangwa tugenda? Phone yanje yavyitwayemo nabi, sinzi ko muriko muranyumva. Ya turakumva. Ego turakumva cyane. Okay, that's good. Bo yarabaje ati turashaka kuvuga summary y'ivyo twari duhejeje kubonera hamwe. Yeah. Okay, bivanye nuko telefone yaparangaye ukuntu sinshaka kubona byose topic yose, ariko ngiye kuvuga muri make kuri nisunze capture nashoboye gufata.
Imbere ya byose aho yahereye yadusiguriye aratwereka yuko dukwiye gutahura market na forex trading mu buryo butandukanye n'ubwo benshi bahora babivugamwo, kuko hari igihe benshi bakoresha terminology zitandukanye cyangwa bakaduheza ivyigwa bitabereye, basanga barakompritse market bigaca bituma tudashobora gutahura. Ngerageje kwisunga kendo yashoboye kuducapira, yayerekanye uburyo yuguruka ndetse n'uburyo iza kugara, barerekana open yayo, barerekana close yayo. Sinzi ko muri kumuranyumva neza. Yeah, you took cyane gose bro. Dufatiye kuri kendo rero twabonye yuko ufatiye kuri iyo kendo baduhaye kendo ya black, ifise color ya black. Muri kamere benshi bakunda gukoresha color ya black, baba bafashe kari nka kendo ya bearish, ariko iyo yaduhaye yoyo iri muri mode ya bullish. Iyo bavuze bullish ni igihe market itera ija hejuru, hama bavuze bearish market ibimanuka ija hasi. Tuvuge mubonye hajya isoko rigiye muri rouge, mwese murabizi ko riba rikorotse. Okay, iyo kando rero twese turabona ahantu hari open. Sinzi ko twese turi kuri chat abo bakiri live. Turabona. Okay, aho yatweretse hari open, yatubwiye ko ari isoko yugurukira. Hajya hari close hejuru, ubwiye iburyo yatubwira ko ari isoko yugurukira. Ariko naho biruko iyo kendo imwe hari ico bakunda kuvuga ngo kendo yose ngo ni range. Iyo kendo imwe ibifisemo iyindi siguro iri indani, bisaba yuko umuntu ayitahura arenganye vya bindi bababwira ngo ni the battle between ngo buyers and the sellers, batari biriya. Iyo kendo ibigizwe n'ibintu bitatu nuko yakitubwiye, ifisemo ico bise ngo ni accumulation. Hari ico gufata ama position, muriko murapozisiona ama order yanyu, ama contract akaba accumulé muri market, hama hagaca habamwo ico bise ngo ni manipulation. Tuvuge turabona isoko yariko irakoroka for example, hama iragera muri session nkuko yakivuze, tuvuge nka Asian session, aho turi muri daily Asian session, hama mwese mukaguma muyihanze amaso ngo isoko irakorotse, kumbe isoko ishitse kuri level runaka ishobora guhinduka, donc igaca isubira ikidugira hejuru ikakora reversal. Tuzobibona, nibaza ko muzogenda muratahura. Hama rero iyo manipulation niyo gufekinga isoko kibandanya ikoroka, bamwe mugaca muyiruka kw'inyuma nk'imene imanutse ku mandagaro hama mu nyuma igaruka isoko igaca yidugira. Bisigure ngo abafashe amapozisiyo yo gukoroka, market iza guhitinga ama stop loss yawe, ikibakura mu isoko. Abayikurikiye rero baca bagenda bajanye. Barana iyo open rero niho hari real market, kw'iyo body turiko turabona niho hari real market. Ababo muri iyi low yo hasi nabo ba fakinze babazi ko isoko iza gukoroka, wandanyije ukoroka urasigara, ariko uduze uca mujana n'isoko muri profit. So ndiko ndagisigura mu buryo muza kucumva ndakoresheje icongereza cane. Hama rero batubwiye yuko kwino wiki yo hasi, iyi wiki abakoresha igifaransa bakunda kwivuga ngo ni meshe, sinzi ko ni henze. Indi term bakunda ngo ni shadow. Aha rero munsi ifate market ngaha hasi niho uza kuronka profit nini kandi bikakurimita kuri kinga meshi.
hari igihe abantu baza kubona nkaho market imaze kugira open bagaca bayirukako. Ni cya kintu dukunda gukoresha term ya fear of missing out, FOMO. Ugaca uyiruka ku market imaze kugera nka hagati muri 15 level of Fibonacci n'ibindi tuzobona kumbure, hanyuma ukayirukako ugaca wiheza aga stop loss gato igaca igukuramwo, igaciza kwitetsingira level yarije gutora igaciteja hejuru kabura sigaye. Okay, aho rero hajya hejuru yageze kuri high ni yindi novuga ngo ni yindi manipulation iza kuhabera, tuzogenda turabibona bukebuke. Bo tugarutse ku kintu rero yavuze hanini, yatubwiye ikintu kijanye na time and price. Nico kintu ca mbere gitwara market abantu benshi badakunda gutahura. Ukazinduka mu gitondo ubona market iri bearish, isoko iriko irakoroka, ugaca ushaka ngo uyirukeko mbere ukihorera, ukabuzi yuko market iza kubandanya ikoroka. Hagera amasaha yagenewe tuvuge guhindura market, gahindura sense, igacigukura ihindura session. Tuvuge twari muri Asian session, tugeze saa 3 amasaha runaka, market igaca iguhindukana, ukaburagize ute urahombye, canke ikamanipira wewe wari wagiye kugira ngo break even, kumbe ntihari bwagere, so you are out, ukabura hombye. Ivyo rero ni ibintu tuzogenda turabona buke buke, ariko tutirengagije yuko nka kurya umwaka urimwo ibintu novuga amakota ane. Murabona tumaze imisi turiko turiruka mu vya crypto, irya crypto irafise uburyo bayitradingamwo. Hariho abariko bambaza ngo kuri ko ngo ne kwigarutse ngo kw'idolari imwe, yarageze kw'idolari zine mwaranse gutora profit. Reka rero igaruke kw'idolari imwe, mwongere mufate position zoduge kandi sava bien. Nuko rero amakota arafise ibyo bisunga, hariho amezi isoko iba iri muri consolidation, hari igihe iduga, hari igihe ikoroka. N'imyaka nayo nyene hari abana bazi kuyisportinga fresh bakayitradingamo. Voilà, nuko rero iyo shema ya price yatweretse ya time and the price utegeza kuyimatchinga, kuko ugiye imbere y'igihe hari igihe mpamvu usanga uba imfungurwa z'abihanganye, parce que bavuga ngo la rija des impatients est mangée par des patients. Bisaba kugenda ku mwanya time and price. Aho je ntanze resume, ibisigaye niho mwari muri namwe muca mwongerezako. byose kabisa, ahubwo uri umuntu w'umushinga ntaye cyane, ushimye cyane kandi umunyeshuri yumva akurikira, ndakwikundira cyane, ugize neza cyane. Samari utanze uravuze n'ibindi byinshi ntangavuze byiza cyane. Hama ndazi ibisigaye navyo ku bantu bakomezanya urugendo, you are free to access knowledge, ubwo nta muntu wigisha then and you see how amazing it is. Okay, thank you, that's good. So hari undi muntu afite ikibazo before Sorry, voice ya mwarimu iriko isohoka nabi, sinzi kuzaga problem tekinike kahabaye. so now it's okay, numva bimeze neza. Yeah, ni sawa, naho bicikagurika ni bo. So ni ukuvuga ndavuga nti niba hari umuntu afite ikindi kibazo arababaze mbere ko twugara, kuko umuntu arabe ature ivyejo bizagenda.
hari umuntu nakomeshimire mwitwa Obadia Tui, umuntu kabisa arakwiye amashyi menshi cyane. Ariyizi. Reka nanjye ndabashimire cyane mwarimu, big up sana. Yeah, big up sana kabisa. N'umunsi wabikoze byakabaye kera, n'umunsi wabikoze ndabona umwete ufite. Sawa sawa, good night you all. Okay, so guys, I think we can close, and I wish you a very good night and very good night and a good weekend. And whatever. So I think we will continue talking by tomorrow. This video, this live will be available to those group chats. Yeah. Sorry. We will meet in the same hours. So you really need to wait for more information. Yeah. I will announce the day that we'll be meeting. Okay. Thanks a lot. So mbwira ijoro ryiza rero mwese. twese. Mwakoze cyane kwitaba, no hanyuma muze mwitabe muri benshi nkuko mwanje. Thank you. Merci beaucoup. Turabashimiye cyane bamaze kwitanga kandi Imana n'abahezagire cyane.